1996 kuduga hejuru nari maze gufita ubwenge. Hanyuma ico gihe twaba mu ntara ya Makamba. Hanyuma ico gihe nyene vyarashika umuntu akava mu ntara ya Makamba akaza i Bujumbura kurema mu isoko nkuru ya Bujumbura, hanyuma ku mugoroba agasubira akaduga ruguru kumuhana iyo asanzwe aba. Rero narabona abantu bava hariya mu ntara iwacu saa sita z'ijoro bakaza mu ntara ya Bujumbura, bakaza ku isoko nkuru ya Bujumbura baje gusuma, canke bakaza ku isoko nkuru ya Bujumbura bafise ivyashara bazanye kugira ngo bagire exchange, hama bakabidandaza, babidandaje bagaca barangura ivyashara bashobora kubona hajya ku isoko nkuru ya Bujumbura, hanyuma bakabidugana hariya ruguru iwacu bagashobora kubidandaza barabakomersa. Rero hariho imodoka zaba zifise n'imizigo wasanga ziza hakiri kare nka saa sita y'ijoro kugira ngo zize gushika mu gitondo nyene. Mu gitondo abantu nyene bacuguriye amaduka, canke mu gitondo abantu bugura amaduka basanze umuzigo yamaze kumanura hasi, umuzigo aba yawushikanye hasi. Byashoboka kubera iki? Byashoboka kubera ibarabara. No musi nagomba duswe tuvugane ku iterambere. Abantu benshi kumbure barumva kino kintu twama tuvuga cyo gutera imbere, no concept yo gutera imbere, hanyuma benshi muri twebwe ntidushobora gutahura ivyo ari byo. Ariko nagomba ndakubwire gatoyi, ibintu byose vyabayeho, agasanga ari imodoka, agasanga ari indege, agasanga ari kubaka amazu biteye imbere, agasanga ari kubaka amabarabara, agasanga ari kubaka ikinga, agasanga ari kubaka ico kintu cyose cyagiye kirabaho, agasanga ari kudesigninga impuzu, agasanga ari kudesigninga apareyi mubona bariko baramfotoresha, agasanga ari kudesigninga amatara, urumva, agasanga ari gukora itara. Ibintu vyose vyatanguriye mu ciyumviro. Wumve neza yuko iterambere na cyane cyane bihagaze ku vyiyumviro vy'abantu, bihagaze ku vyiyumviro vyawe, bihagaze ukuntu wiyumvira, bihagaze ku kuntu uvuga kuri kazoza kawe, bihagaze ku kuntu wifuza, canke bihagaze ku hantu ushobora kuba uvuga ati jewe ndashaka kuva ngaha hanyuma nshike hari. Hanyuma muri ico gihe rero iyo uvuze yuko ushaka gushika kuri iryo terambere, utangura kugirane, utangura kwiyumvira ahantu ushaka kugenda. Hanyuma gutyo mu ciyumviro, umaze kuciyumvira ukagenda werekeza hantu hawe ushaka gushika. Uno munsi nagomba ndakubwire, ni nka kujya wovuga plan y'inzu. Mu bisanzwe iyo umuntu agize plan y'inzu aba yubatse, mugabo aba yubatse mu ciyumviro. Urabwira ujya mu fundi ukamubwira ati jewe ndakeneye inzu y'ivyumba bibiri, ndakeneye inzu y'icumba kimwe, ndakeneye inzu y'ivyumba bitanu, ndakeneye inzu ifise etage. Hanyuma ukabimwiganira, ukabimubwira, hanyuma nawe agashobora kubikora bivanye nuko yumvise ivyiyumviro vyawe bimeze. Uravuga ati nshiramo koridoro, nshaka yuko icumba gikuru gifite na douche indani. Ivyo vyose bivana n'ivyiyumviro wagiye uramubwira. Nukuvuga yuko uza guheza kubaka inzu yawe, ariko byatanguriye hehe? Byatanguriye mu vyiyumviro vyawe, byatanguriye no mu byo wifuza ku mutima wawe, uba wifuza ko bitegeza kuja muri ya plan. Uno munsi rero nagomba ndakwereka ikintu gisanzwe cyane, nagomba mvuge ku iterambere abandi bageze ko mu bindi bihugu aho twagiye turaca, aho bageze, hanyuma ushobore kuvyibonera. Kumbure kenshi na kenshi iyo turiko turavuga iterambere, abantu benshi ntibazi by'ukuri ivyo turiko turavuga. Uno munsi nagomba mpere ku iterambere, canke nagomba mpere ku kintu gikomeye cyane mu iterambere, ari ryo barabara. Uno munsi nagomba ndakwereka ukuntu abandi bantu bariko barubaka amabarabara, abandi bantu bariko barakora amabarabara yabo kugira ngo bashobore gushikira nta handi batarabashika. Murazi yuko ibarabara rishobora gushika kure cyane, ibarabara rishobora gushika kure cyane. Ukuvuga yuko na wa muntu vyari bigoye yuko bashobora kumushikira. Ibarabara rimaze gushikayo, muravyumva yuko iterambere riba rihashitse. So uno munsi nagomba ndakwereka ibarabara gusa, ama ibindi bikurikira tuzoza turabivugana ko buke buke. Kumbure nivyerekeye ukuntu abantu biyunguruza vy'ama transport n'ibiki, nzogenda bikwereka buke buke kugira ngo ubone ku mugabane wa Buraya ibiriko birakogwa. Hanyuma nawe kumbure ushobora kugira ivyiyumviro biguha igicapo cyaho ushaka kugenda, canke civyo ushaka mu buzima bwawe, nawe ushobore kubikora aho uri, canke aho uri mu gihugu, kugira ngo ico gihugu urimwo nacyo gishobore
kuduga gishobore gushika muri kino iryo terambere kiganiro natwe ndashaka tubibonesha yuko amaso tumenya kuko gutandukanya kenshi abantu ibintu bibiri. barumva tumenye ibihugu biteye imbere gutandukanya canke abantu bateye iterambere imbere ry'igihugu ubwo hanyuma ugasanga twongere kubibona tumenye biragoye nico gituma gutandukanya nifuje iterambere yuko muri kino ry'umuntu. kiganiro Muri kino noza kiganiro ndabibereka turiko muri turavuga ku ino seri iterambere y'ibiganiro ngiye ry'igihugu. gukora noza ndabibereka kugira ngo igituma rero nashimye namwe yuko tuvugana mushobore kw'ibarabara, kubibona hanyuma ibarabara iyo umaze by'ukuri, kubibona ku ibarabara bisanzwe ni ikintu uravuga gikomeye ati cyane okay gose. bakoze gutya na gutya na gutya na gutya Ibarabara ni nanjye ikintu ndashobora gukora gutya na gutya gihuza na gutya kugira ngo intara nshobore n'iyindi. gushika Ibarabara ni kw'iterambere. ikintu So ndaguhaye gihuza ikaze ndagusaba igihugu n'ikindi. agasanga ushaka guterera Ibarabara ni ikintu ariko gihuza kose abantu. agasanga ni Ibarabara n'ikiganiro ni ikintu twoshobora gihuza gukorana mpamagara cyangwa yandikiye muri commentaire dushobore kungurana ivyiyumviro bishobora muri iyi gushikana ntara kuri ariko rya nkifuza terambere. kugenda So ukaba uri kuyikorera mu mushasha yindi ndaguhaye ntara. ikaze hano ni Murabyumva kuziko yuko rihuza kuziko ama ahantu business. uca ukwega Hanyuma agatebe ibarabara ukicara ni ikintu kizana ukota abantu, umuriro kirazana ugashuhirwa ingenzi. Urumva hanyuma ari ugatangura nk'ingenzi zije gutembera mu kutubwira gihugu, inkuru zawe ugatangura zikifuza kutubwira yuko zishobora gushika ivyo nawe umaze hahandi kumenya kure hari kugira ngo n'abandi vya bose bindi, ya bashobore maratiro gushikirwa y'ibintu biba n'umuco. biri So mu let's gihugu, go. izo ngenzi ziba zifuza kubona, ni ukuvuga zikoresha ibarabara kugira ngo zishobore kujayo. Reka ndakubwire akarorero gatoyi, ndaguhe akarorero gatoyi. Mu minsi yahera bitarahinduka, kuva i Bujumbura kugenda mu Rumonge twahagenda amasaha 3, mbere ugashobora gusanga ayo masaha 3 mbere hari igihe arenga. Ariko kera ndaza kukubwira, kubera no kuri kahise ndakubwira ukuntu kera twashobora kuvoyaja byoroshe kubera hari amabarabara. Kera mu myaka yahera mu Rumonge, uva i Bujumbura ugenda mu Rumonge twahagenda isaha 1 gusa. Muravyumva yuko kugenda amasaha 3 n'iminota 45 naho nyene ugashikayo warushe kubera ibarabara rimeze nabi. Muravyumva yuko na ca kintu uba ugiye gukora vy'ukuri ugendayo wamanje kuvyiyumvira kabiri, kubera hamwe uramutse ukironka ahandi hantu bashobora kuba badandaza ca kindi nyene hafi yawe hari ibarabara ryiza, ni ukuvuga hamwe aho ugisumira siho uca ugenda aho hafi, birumvikana se automatique. Aha rero ibarabara, igituma nagombye kurizana ku iterambere ry'igihugu, ibarabara vy'ukuri mwavyumvise yuko ari ikintu gihambaye cyane, kuko sinzi yuko nabivuze ngaho imbere, ariko reka nsubire ndabivuge. Kuko nk'ubu murabona yuko hariho abantu bariko barubaka hirya no hino mu gihugu, bubaka amahoteli hirya no hino mu gihugu. Hariho n'abandi bariko barubaka ku inyubako zo hejuru, zo ku rwego rwo hejuru. Muravyumva nk'isoko nkuru ya Bujumbura iriko irubakwa n'uwo bita Nirakiza Fabrice, aserukira ishirahamwe ryitwa Ubaka Nation. Ubu murabizi yuko bashyizeho ikigega cyitwa African One Fund. Muravyumva yuko bariko barubaka isoko. Hariho n'iyindi nzu y'abadiaspora bagomba kubaka, ni inzu nini, ni inzu y'iratiro, ni inzu ikomeye cyane mu gihugu. Muravyumva yuko kugira ngo abantu bashobore gushika muri ivyo bibanza, na cyane cyane ba bantu bavuye à l'intérieur du pays, baba bakeneye ahantu baca, baba bakeneye amabarabara ameze neza ashobora kubashikana muri ivyo bibanza bameze neza, badacafuye. Kuko murabizi yuko nko guca mu ibarabara ry'ibivu, murabizi yuko bicafuza cyane gose, ugashika iyo ugenda na kagahuzu wari wambaye ata muntu akikibuka, kuzuye kw'ivyondo, kameze nabi, kamerewe nabi. Rero kugira ngo abantu bashobore gushika muri ivyo bibanza bakeneye ibarabara ryiza. Aha no kwibutsa yuko igihe ivyigwa biba biriko birakogwa, nka ca gihe baba bariko baravuga bati tugabanya ambuteyage canke ati ibarabara turyagure, ugasanga bubatse ahantu hashobora guca ibarabara, hama ivyigwa bigatumbereza iryo barabara aho hantu. Muravyumva yuko kenshi ivyo uba warubatse canke inzu ushobora kuba warubatse muri ico kibanza, muravyumva yuko ishobora kubomogwa. Rero ni vyiza yuko muri iri terambere turimwo, kugira ngo tuzoshikire muri rya terambere, muri ya mbona kazoza y'ibihumbi 2040, 2060, kugira tuzoshobore kuyishikamwo neza, nuko twoba naho nyene turiko turakora ku ruhande amabarabara meza, amabarabara nk'aya turiko turabona ngaha, kugira ngo umunyagihugu wese canke umuntu hazoba ariko aragendagenda ashobore kuronka vya bintu, ashobore kuronka ibarabara rimuhuza n'indi ntara,
ibarabara impuza n'ikindi gihugu, kuko abantu murabizi yuko barakenera kuvoyaje, abantu barakenera kugenda hirya no hino kugira ngo bashobore kugenda kuraba ibintu biba biriko birabera aho hantu. Reka ndakubwire ikintu kimwe, 1996 kuduga hejuru nari maze gufita ubwenge. Hanyuma ico gihe twaba mu ntara ya Makamba. Hanyuma ico gihe nyene vyarashika umuntu akava mu ntara ya Makamba akaza i Bujumbura kurema mu isoko nkuru ya Bujumbura, hanyuma ku mugoroba agasubira akaduga ruguru kumuhana iyo asanzwe aba. Rero narabona abantu bava hariya mu ntara iwacu saa sita z'ijoro bakaza mu ntara ya Bujumbura, bakaza ku isoko nkuru ya Bujumbura baje gusuma, canke bakaza ku isoko nkuru ya Bujumbura bafise ivyashara bazanye kugira ngo bagire échange, hama bakabidandaza, babidandaje bagaca barangura ivyashara bashobora kubona hajya ku isoko nkuru ya Bujumbura, hanyuma bakabidugana hariya ruguru iwacu bagashobora kubidandaza barabakomersa. Rero hariho imodoka zaba zifise n'imizigo wasanga ziza hakiri kare nka saa sita y'ijoro kugira ngo zize gushika mu gitondo nyene. Mu gitondo abantu nyene bacuguriye amaduka, canke mu gitondo abantu bugura amaduka basanze umuzigo yamaze kumanura hasi, umuzigo aba yawushikanye hasi, bakavayo saa sita y'ijoro, isaha 7 saa 8. Ajya amabisi kubera yaranyaruka, ajya amabisi atwara abantu 18 wasanga avuyeyo saa 9 saa 10, wasanga turiko turavayo hariya turiko turaza mu isoko nkuru ya Bujumbura. Umuntu akaza kirirwa mu isoko nkuru ya Bujumbura, hanyuma ku mugoroba agasubira hari iwacu mu ntara ya Makamba. Muravyumva yuko ivyo bintu byashoboka kubera iki? Byashoboka kubera ibarabara. Uno munsi murabona yuko hari ibintu bidashoboka. Uno munsi hariho kubera nk'isoko nkuru ya Bujumbura amabizi yuko yahiye. Uno munsi muravyumva yuko ivyo bintu bitagishoboka, ivyo bintu bitakibaho. Ariko rero uno munsi ko bariko barayubaka, twiyumvire n'ukuntu amabarabara nayo nyene, canke dutange nka advice, nk'impanuro ku bantu bariko barubaka igihugu, ko bo kwibukana cyane cyane kubaka amabarabara, kuko amabarabara arahuza abantu. Maze kumanuka nkaza mu isoko nkuru ya Bujumbura, narabona abanyarwanda bavuye Kigali baza gusumira mu isoko nkuru ya Bujumbura, narabona abakongomani bavuye i Bukavu, bavuye i Buvira, bavuye n'ahandi baje gusuma mu isoko nkuru ya Bujumbura. Narabona ku rundi ruhande abantu bavuye Ikigoma, abantu bavuye Ikigoma, abantu bavuye Kahama baje gusuma mu isoko nkuru ya Bujumbura. Muravyumva yuko abo bantu bashobora kubashika kubera iki? Kubera hari amabarabara ameze neza, kubera amabarabara yose yashobora gushika mu gisagara ca Bujumbura, amabarabara atari bwononekare. Rero uno munsi agasanga twifuza vy'ukuri gushika ku mbona kazoza y'ibihumbi 2040 2060, turakwiye kwijukira gukora amabarabara, turakwiye gukora amabarabara kugira ngo amabarabara ashobore kumera neza, kugira ngo natwe tuzoronke za nyungu nziza canke za ngaruka nziza zo kuronka abantu bavuye hirya no hino baje kuvizita igihugu canke baje gutemberera igihugu, bagashobora kugenda bavuye iwacu, bagashobora kugenda i Kigali, bavuye iwacu bagashobora kugenda i Tanzania, bavuye iwacu bagashobora kugenda muri Kongo vyoroshe. Kubera iki? Kubera ibarabara. Rero ndabashimiye cyane. Niki ciyumviro, ariko no hanyuma tuzotanga ikindi ciyumviro cerekeye iterambere. Tuzogenda twerekana muri bino bihugu biteye imbere turimwo, tuzogenda twerekana la technologie canke aho bageze, kugira ngo umuntu wese ashobore kubibonesha amaso yiwe, umuntu wese kumbure ashobora kuba yifuza gukora nk'ibarabara canke yifuza gukora nk'ikindi kintu, kugira ngo ashobore kubibona, hanyuma ashobore kubiroproduiza, kugira ngo ibihugu tuvuyemo hariya, ibihugu tuvamwo navyo bishobore gutera imbere, bishobore gushika ku rundi rwego, bishobore guhiganwa n'ibindi bihugu mu makungu. God bless you. See you in the next video.